Hello everyone, kaze mu kiganiro cha Look Sport musanzwe mushikirizwa n'imbonesha kure ya Look Media. Kuri uno munsi wa gatanu ni jewe ngurirwa Dahle ngira ndakibashikiritse. Tukaba dufise umutumire nawe akaba atari uwundi musanzwe mumenyere, reka tumwereke yidondore. Kaze. Murakoze cyane Dahle kuri kaze mumpaye muri Look Media na cyane mu kiganiro cha Look Sport. Ni iteka rero nsoye gutegwa kandi ndaramukije abakunzi ba Look Media abakunzi ba Look Sports nizere neza ko tuzakugirana ibihe byiza muri kino kiganiro tubahe ikaze ego turasuye kwakira kumbure benshi barasanzwe bakumenyereye ngaha urabona yuko ngiye kuba umusisanguza akomeye cyane ngaha muri Look Sport nibaza ko ni mu muryango nibaza ko biraryoshe kandi kubona kandi musuye kunyizera nanje kandi ndaryoye byo ndiko ndaganira namwe ndetse n'abakunzi ba Look Media ibijanye n'inki. Ego kuri uno munsi tukaba tuza kuganira ahanini kwihiganwa rikuru ryo mu Burundi ari ryo Primus League. Ni nyuma y'indwi zigera kuri zibiri abakinyi bahagaritse canke championnat igiye guhagarara, abakinyi bamwe bakitabira umugwi serukira gihugu inamba mu rugamba. Aha ndavuga abakinyi bamwe bagiye bava muri Aigle Noir, abandi bakava muri Flambeau du Centre. Kuri uno munsi rero tusesangura ama match agezogenda ba muri yindwi na cyane muri weekend. Kaze dusesangure inyuma y'akanya gatoya. Nkuko musanzwe mumenyereye mwibanki BCAB twamana bishasha. Ingurane Prescolaire Isomero iratanga uko umwaka utashe ni banki yanyu BCAB. Ikaronswa uwo wese afite konti muri BCAB kandi ahembwa ku kwezi abo bita mu gifaransa les salariés. Ingurane Prescolaire Isomero uturusho twayo nutuwe. Dushigikira mu kurungika abana ku ishuri, ukubaronsa amahera y'ishuri, minerval, imyambaro y'ishuri hamwe n'ibindi. Murashobora guca mwibaza muti mbega ingurane Prescolaire Isomero irihwa gute? Ingurane Prescolaire Isomero muri BCAB irihwa mu kiringo c'amezi 12 ku nyungu zitavuna ugereranije n'ahandi. Ntimutangwe rero nyaragasa, iyo ngurane Prescolaire Isomero izotangura gutangwa kuva ku igenekerezo rya 14 mu kakaro gushika ku igenekerezo rya 10 gitugutu mwaka wa 2025. Twashaka tubibutse ko ibanki BCAB si banki ikorana n'abarimyi gusa nkuko benshi bavyibaza, ariko ni banki ikorana n'ibisata vyose. Shika mu iterambere na BCAB. Nkuko nariko ndabivuga mu Burundi niho tuza kurabira hamwe ama match azogenda aba kuri journée ya kane. Ni journée ya kane ya Primus League izo hamwe match zigiye zikomakomeye kubera ni match zizogenda zihuza imigwi isa niyingana. Aha ndavuga ama match menshi cyane gose kandi ama match bisa nuko ari ama match azoba ryoshe na cyane izotanga amahirwe ku migwi imwe isanzwe iri mu bibanza bimwe bibi twita ko ari bibi byo gushora kugaruka bigahangana gukomsa bakabona amanota yabo ya mbere. Ndavuga kuri Vitaro, equipe igifise ubusa inyuma y'imatch zigera kuri zitatu. Ni Vitaro nyene izogenda ihura na Musongati, mugabo ni Vitaro izosanga Musongati kuri stade Ingoma. Est-ce que Jules Boris urabona yuko inyuma ya pre-season dovuga yuko nziza Vitaro yagize ku mugwi wa Musongati aho basanze kuri stade Ingoma bakavayo batsinze ibitsindo dovuga yuko bishika kuri 2 kubusa. Est-ce que ni Vitaro wijanye igiye kubandanya uravye ibihe bibi ni match 3 ni 0 point, ariko ni Musongati tubona muri aka kanya isa nuko yisununuye gatoyi ifise amanota ashika kuri 6-7. Ni Vitaro ubona yuko ifise amahirwe yo gukura amanota 3 kuri stade Ingoma. Urakoze cyane Dahle, nibaza yuko umugwi wa Vitaro Football Club waje kubwira intango mbi ya saison, baje kuba bahura no munsi kuri journée igira gatatu n'umugwi wa Musongati Football Club, baje kuba banahura ndetse no muri pre-season. Ni umugwi wa Vitaro waheruka mu gihugu ca Tanzania muri Mashujaa Day, waje no kubona tsindwa kandi byumvikana neza yuko ikintu citwa intsinzi muri Vitaro kiro kiragorana cyane kuboneka. Uno munsi rero giye kubahura n'umugwi navuga uri muri form, umugwa Musongati Football Club. Ni Musongati nibaza yuko igihe cyose haraheze nk'imyaka igira nko kuri 5-6 tubona yuko Musongati imisi yose yama iri top. Nubwo bigenda nawe muri phase retour imeze neza. Igiye kwa ihura n'umugwa Vitaro Football Club atamisi myinshi cyane heze baharaciye imyaka ariko itwaye igikombe ca Primus League.
nuvuga ngo ariko kandi nubwo itaba yaragitwaye ni Vitaro tuzi ko iminsi yose yari ifise akanyariga kuko ni equipe navuga yagize ibihe byiza mu gihugu cy'u Burundi muri rusange muri championa y'aba Primus League canke mu zindi nkino zigiye zitandukanye. Rero navuga yuko kwa igiye gura n'umugwa Musongati Football Club bakabasanga mu ntara ya Gitega bazuza bazanya ku Gashavuna cyane ko bari bitwaye neza no muri pre-season, ariko kandi ni Musongati tuzi neza yuko ku nkino zikomakomeye ubasanze mu ntara ya Gitega ni Musongati usanga ifise ubukare ukomeye cyane, na cyane ko ifise abakunzi bayo bashigikira cyane. Ntahengeshenye kuvuga yuko ari imwe mu equipe ifise abafana benshi kandi batadebukirwa nubwo equipe ibiri mu bihe bibi babandanye bayishigikira kwa kundi nyene. Rero navuga yuko umugwa Vitaro Football Club uzofise akazi gakomeye cyane kuri ku kibuga Ingoma, na cyane yuko bamaze n'izo nkino uno munsi bakwije inkino zine, nuvuga ngo zitatu zo muri nako zibiri zo muri Primus League, n'ubwo rukino bariko barasohoka bagiye guhura n'umugwa Mashujaa FC mu gihugu ca Tanzania muri co bise Mashujaa Day. Nkuko bariko barabivuga ni Musongati tumaze kubona iriko irakina neza muri aka kanya ikabifise ihagaze neza n'amanota agira kuri 6, tukabona ni Vitaro eske intambamyi kubona itsinzi kuri Vitaro amanota 3 ya mbere uyihagarara he ni nyuma y'igenda rya twovuga ryo mumenyereza yagiye muri Vision FC Jose Paris hama hakaza Gustave akaba ari wagiye gufata umugwi wa Vitaro. Ubona yuko ni Vitaro muri aka kanya iri meconnaissable nkuko abantu benshi bariko barabibona mbere n'abafana bamwe bakavuga ati Gustave hamwe yotsindwa urukino rwa Musongati wo mutekerera we ni kurayibonana kwikosa riri ku ruhande rwa Gustave canke niko kwa bakinyi ba Vitaro muri aka kanya batari apte gutsinda canke batari twovuga batari qualifié cyane gose kugira bashobore guhesha intsinzi Vitaro. Sinzi nimba nibuka neza hari mu mwaka wa 2021 ubwo Vitaro yaje kuba irangiza, sinibuka ko yaba yarangije mu kibanza ca nyuma canke mu bibanza en tout cas yari mu bibanza nka bitatu vya nyuma muri Fazal. Muga Fazal yaje kuba irangiza iri mu kibanza ca 4 ico bita top 4 muri football. Uno musi Gustave n'abasore biwiwe ntibagize intango nziza, ariko ni nkino zibiri turacari ku munsi ugira kabiri, inkino zitatu ubu twinjiye muri journée ya 4 ni nkino zitatu za champion. Turacari mu nkino zidashikana zitanu. Sinazo yuko gusezera mu coach mu nkino zitanu za championa ariko nkuko bakunze kubivuga bamwe n'abandi aryo umutamvyi wa neza umuntu agikenyera ni Vitaro utubona itanguye nabi. Nibaza yuko abakunzi mu Arsenal egoza kwa babitangira ubuhama, si misi yose uza gutangura neza ngo heze neza. Sinazo yuko uno musi jewe nka Boris no hanura abarongozi b'umugwa Vitaro ngo bashiye ko na pressure umumenyereza Gustave ni izina rikomeye muri football y'u Burundi. Nibaza yuko arametriza nivyo arashaka kwateka arametriza no musi Vitaro, ariko arametriza football y'u Burundi, arametriza bose bagiye kuba bahura, arametriza Musongati. Rero nibaza yuko nta kuvuga ngo uwo musezero no musi aracari kare, ni nkino zidashika zitanu bariko barakina muri Primus League nivyo yari yasohotse no musi, ariko sinaza ko haragera igihe yuko boza kwa bavuga ngo baguma musezerera. Ngira ngo dusimvye hakurya y'amazi umugwa wa Bayer Leverkusen bari kwirukana umumenyereza Erik ten Hag. Nibaza yuko nyuma y'inkino zitatu nawe nyene zibiri bari bamaze kubona yuko vyanse. Rero sinibaza yuko jewe ku bwanje uno musi baza kubasezera utwe Gustave muri Vitaro, ahubwo nibamureke gusa ino ni test ikomeye cyane kuko urumva baje ko bahura muri pre-season no musi kandi baragarutse barahura. Nibaza ko nkamwe yotsinda runo rukino deje yabatanze message ikomeye cyane, muga nubwo atoyitsinda sinibaza yuko kudatsinda umugwa Musongati Football Club igitaga muri ino misi sinazo koresha mu kurande rwa. Kubgawe ni Gustave akwiye kuronka umwanya mwinshi cyane gose kugira ashobore kwiadaptisha mu equipe ya imyaka yose. Namamvuga yuko umumenyereza arakenera kuronka umwanya wiyaguye ngo aze kwametriza equipe. Si yuko uno musi aronse equipe mu mwaka weze nivyaje kwa bigenda neza, yarifise Paris arahavuye, nuvuga ngo nibaje kumutwa equipe n'abakinyi benshi bavuye bamukurikira abandi nabo baje mu ntango ya saison haraba impinduka zigiye zitandukanye muri equipe. Rero nibaza yuko kuba akeneye umwanya hoho ni ikintu kigaragara cyane, kandi kuba amaze gutsindwa zino nkino zingahe
bon sinavuga ngo sishemu kubera ko ni Vitaro ni equipe ikomeye tuba twiteze yuko mu nkino zitanu za mbere basi bamaze kuba batsinda zitatu mugabo nibaza ko ino ni test ikomeye cyane ku ruhande rwa Gustave kugira ngo aze kuba yerekana ko kame ntibaje kuba bagaruka muri bya bihe bibi twari dusanzwe bamenyereyemo ko baramutse batwara igikombe muri ino myaka mu mwaka wahera kame bagaruke kuri ya niveau iri competitive. Ego. Ni Primus League nyene ibandanya, ni Primus League nyene kuri stade Gatwaro mu ntara ya Kayanza. Aho Kayanza United izohava ihura na ekipe ya Bumamuru. Ibumamuru nayo nyene naho iri mu bihe vyiza muri Primus League. Tuvuga yuko iyagiye ihura n'ama deception ahavuye muri Sekafa ata ifise amanota agera kuri ubusa. Ni Bumamuru ugiye kuraba kumwe yari kiritwara muri no misi ubona yuko ifise amahirwe yo gutwara amanota 3 yo gukura amanota 3 kuri stade Gatwaro ya Kayanza United. Tubona yuko Kayanza United muri aka kanya ikiragerageza twovuga yuko ikiragerageza kuja mu bibanza vya mbere muri Primus League. Umugwa wa Bumamuru nivyo aheruka hanze y'igihugu bitwaye neza muri Sekafa Kagame Cup. Uno musi uragarose ni Bumamuru ifise inkino zidakwiye, ifise inkino zibiri mugabo ifise amanota 6 novuga ngo kuba bagiye mu gihugu ca Tanzania Dar es Salaam bagatsindwa n'umugwa APR n'umugwa ukomeye cyane baje ko batsindwa n'umugwa KMC n'umugwa ukomeye cyane umugwa ukomeye cyane ariko ugiye kuraba calibre ya championnat mu Burundi naho uraba championnat muri Zanzibar usanga ari ibintu bitandukanye gose urana ko ari championnat ya Zanzibar antuka si championnat iri hejuru cyane gose ya Primus League ahubwo championnat itari hejuru ya Primus League ngaha muri kano karere ka Afrika y'ubuseruko ni champion ugiye kuraba antuka championnat muri Zanzibar championnat yogenda tufatira kwa karere tunibukanye yuko Bumamuru yagiye kuba iserukira igihugu atari ya license guserukira igihugu deja iyonya ni point tumaze kwikurako nuvuga ngo yaba hagiriye equipe nyene ya license kuba yogiye guserukira ico gihugu ho twona bitahura basi bagi bariteguye bari basanzwe bazi yuko bazoja guserukira Uburundi kubgawe Bumamuru ntihari qualifié kuja guserukira Uburundi oya sivyo shatse kuvuga basi ndiko nshaka kujustifya yuko baje gutsindwa izo nkino zibiri byumvikane neza yuko bagarutse muri Primus League nibiba biriyanya byaje kubona baraje kwatsindwa hariya nibiza kwa biba affecta muri Primus League surtout yuko barasanzwe bafise nizo nkino zibiri baje kubatsinda za mbere no munsi bakagiye kuba bahura n'umugwa Kayanza United uheruka gutsindwa kandi n'umugwa Flambeau du Centre ugiye kuraba Kayanza United na Flambeau du Centre urabona yuko hari itandukaniro rikomeye cyane Kayanza United nivyo muri no myaka nitwo turababona bari ko baritwara neza ariko Kayanza United ni equipe imaze kumenyera n'ama equipe ya Flambeau du Centre ya Vitaro ya Musongati ya Message Ngozi niki sinibaza yuko buriya akenshi sinzi ko umaze kubibona niyo Kayanza United igiye ko ihora n'umugwa wa Message Ngozi ni derby yo muri Nord uno musi Kayanza United ihora n'umugwa wa Musongati cyane na Flambeau du Centre ni urukino ruba rukomeye cyane sinaze yuko Flambeau du Centre yakiriye umugwa wa Kayanza United ibona yuko n'urukino rusanzwe yabona ko n'urukino rukomeye ariko uno musi Kayanza United nibaza ko kubganje ku rupapuro ntabwo iri kiratera umugwa wa Bumamuru ariko kandi ni Bumamuru togenda yijajaye kubera yuko ni Bumamuru imaze kubimenyera ino championnat ya Primus League imaze no kubimenyera n'umugwa ariko ico no kubwira coco ikintu ca mbere no maze kubwira nuko uri kuraraba Flambeau du Centre muri aka kaya na Kayanza United n'ama equipe ari totalement différent ugiye kuraba no ku rupapuro no ku bakinyi ubona yuko ari Flambeau du Centre muri aka kanya ari equipe ihagaze neza muri championnat yo mu Burundi haraheze imyaka 3 4 5 ubona yuko ari Flambeau du Centre ari equipe twovuga yuko ku mwaka igenda yerekana kumwe ihagaze neza ariko ni Kayanza United ku rundi ruhande twovuga yuko niveau yayo ku imyaka igenda aribwo ari kwigenda ikoroka uno mwaka niho tuko turavuga ati Kayanza United kumbure irashobora kugaruka ariko ni na Bumamuru kurara performance ikirerekana ubona yuko yivuye kwerekana hari ikintu dukwiye kuraba buriya hariho imigwi ibikomakomeye hariho nivyo ntirikitwara neza ariko si ngombwa ngo ize kuba ikina neza imisho tuzakwama tubona iri muri Big 4 ahubwo yo iraraba eske reka mpagarara izina ry'uwanje tugiye guhadura n'umugwa Bumamuru nta muntu uza kuba ntsindwa n'umugwa Bumamuru nahera gutsindwa n'umugwa wa Flambeau du Centre ejo nzotsindwa n'umugwa kanaka ukomeye Musongati Message Ngozi
mugabo kuza gustopa imwe ino muri no migwi ni ikintu gikomeye cyane nibaza yuko baza bafise check imwe nuko boza kuba bagiye kuba bahura n'umugwi usanzwe wa Bundesliga Dynamic bagiye kuba bahura n'umugwi wa Bumamuru bazi yuko muri no myaka nk'itanu iheze ni Bumamuru kuva sinyoka igihe yagombi ikoroke iza kubigira imana ntiyakoroke kuva ico gihe mu mwaka ukurikiye baciye baza kubatwara igikombe ca Primus League rero uno musi naza ko baza kuba bafise ingufu nyinshi cyane zavuga ngo baze kuba bagerageza kuza guhagarika wa Bumamuru kandi nibaza yuko nivyo ntibanganya nivo turabiye ku rupapuro ariko nibaza ko turavye igihe bamaze muri Primus League turavye nizo ngufu bashaka gushamwa muri Primus League nibaza ko bashaka kuza guhagarika mugwa Bumamuru. Ego ni Flambeau du Centre nyene nkuko ariko bivuga ni Flambeau du Centre igiye guhura na Garage Express nyene ni mu ntara ya Gitega abakunzi benshi b'umupira w'amaguru bakunda kuvuga yuko inkino zikunda kubera kuri stade imwe ihuza imigwi usanga nyene ari mu ntara imwe zikunde kwizwa derby twavuga yuko urukino ruzohuza Flambeau du Centre na Garage Express azoba ari derby izoba imeze gute? Bon, sinaza aho twashaka kuri nivo kuyita derby. Ego. Derby urabona ko ubwawe urabona yuko ari derby hagati ya Flambeau du Centre na Musongati gusa. Bon, nivyo Garage Express niyo ni Gitega. Mugabo sinaza aho twaza kuba tuvuga ku rugero rw'ubukeba ugiye kuraba. Ubukeba sica kimwe nuko ahabagiye kuba hahura Musongati na Flambeau du Centre. Ariko bitabuza yuko Flambeau du Centre itoshamwo itogira amagabo kubera yuko Garage Express ahubwo nizoza kwishamo ingufu nyinshi cyane bwagize kuba itsindire aho yita ko ni muhira iwabo umugwa Flambeau du Centre hasanzwe na muhira iwabo nabo. Nibaza ko Flambeau du Centre muri aka kanya kuza guhangana na Garage Express ari urugero rundi twavuga yuko ni Flambeau du Centre nko namye ndabivuga Flambeau du Centre ihagaze neza muri aka kanya nawe wengisha ni matches 3 intsinzi 3 ariko ni Garage Express uri kurayibona ni equipe nshasha muri division ubona yuko guhangana na Flambeau du Centre ubona biragoye cyane gose. Sha en tout cas biragoye cyane sinaza ko no ku rupapuro biboneka yuko ishaka kuza guhangana n'umugwa wa Flambeau du Centre. No musi Garage Express ifise urukino rumwe rwonyene imaze gutsinda mugabo turazi nidafise urukino rumwe zimaze gutsinda mugabo nibaza yuko kuza ko bahuye n'umugwa wa Flambeau du Centre bagahorera Igitega ni kubwabo bazoza kuba bayikina nka derby ariko twe nka 20 twafata ko ari nka derby ariko ku ruhande rwa Garage Express nibaza ko baza bayifata ko ari nka derby kandi nibaza ko na challenge kubwabo bazoza kubafata ko ni challenge ikomeye cyane kugira ngo baze kwa bereka abanyagitega cyane ndazi ko bafise aho bashaka kugera nawo mu misi iza tuzoze kwa tuvuga ati ni derby igiye kwa ihuza umugwa Flambeau du Centre ndetse n'umugwa Garage Express. Ego ni kurundi ruhande naho muri Primus League nyene ni equipe ya Burundi Sport Dynamic equipe tutabona muri aka kanya umusaruro iri kirerekana aho muri aka kanya ku match 3 imaze gukina ifisa amanota agera ku busa izohura na Muzinga none two kwitega yuko ari Burundi Sport Dynamic igiye gukura amanota ya mbere kuri Muzinga. Burundi Sport Dynamic ni imwe mu equipe nibaza yuko amaze guhusha gutibuka kenshi inshuro nyinshi uno ku munota wa nyuma uno musi giye guhura n'umugwa Muzinga Football Club w'igisirikare cy'u Burundi nibaza yuko ni Muzinga kwa igiye guhura n'umugwa Burundi Sport Dynamic isanze itari no mu bihe byiza ifise amanota ubusa ariko ugiye kuraba ni Muzinga muri aka kanya equipe ya gatatu ni Burundi Sport Dynamic equipe ya nyuma nivyo niho ndabwiye ni na Muzinga kandi inyotewe kuza gukina gutwara igikombe ca Primus League ko izina rya Muzinga tuvuze Muzinga muri Primus League turumvikira ni Muzinga yaje kuba igorana kenshi mu myaka iheze uno musi iragarutse kandi muri Primus League igiye kuba ihora n'umugwa Burundi Sport Dynamic utari mu bihe byiza iri mu kaza cyanyuma utaratsinda urukino na rumwe nibaza yuko ku ruhande rwa Muzinga zo bari akaryo keza kugira ngo baze kuba profita n'ubundi ko bashaka gutsinda bashaka kwitwara neza muri Primus League baze kubatsinda runo rukino. Ni Burundi Sport Dynamic imatches 3 amanota ubusa ni Muzinga twavuga yuko muri aka kanya nayo nyene two turabona mu kibanza ca gatatu ni twavuga yuko ari Muzinga igiye koroherwa cyane gose guhura na Burundi Sport Dynamic. Sha aho ni koroherwa direct ukubona bagiye guhora n'umugwa Burundi Sport Dynamic naza ko hano ni ngombwa ko umugwa Muzinga uzoza kuba witwara neza. Ego ahubwo ikibazo gihari eske ni Muzinga igiye kuba iza gutena uno musi ize kuba igwana nino migwi iri hejuru za Flambeau du Centre za
za Musongati peut-être na Vitara ashobora kuduga no munsi twabona isubiye kuja kuri ya niveau yo kugwana n'ama equipe akomakomeye cyane kugira ngo tuze kuba tuyibona n'imiburiburi igwanira igikombe chepo kwapa igwanira Big Four. Je kubwanye nibaza ko ni ikintu gishoboka cyane kuri no munsi ko ni equipe y'igisirikare cy'igihugu dushobora kuba tuyibona no munsi irikira tutumvamo za ngorane dusanga mu yindi migwi usanga hariho ingwane z'uburyo abakinyi bafashwe neza mugo no munsi ni equipe y'igisirikare cy'igihugu ngira ngo turabona Rukinzo yuko Rukinzo muri no myaka nk'itatu heze ni umugwa Rukinzo umugwa wose ugiye kuhura n'umugwa Rukinzo usanga ugenda ubona ko ari Rukinzo muri aka kanya twavuga yuko uri mieux préparé no kuri championnat n'imbere yuko championnat itangura ubona yuko ari Rukinzo bagerageje kugira ama recruitment twavuga yuko menshi kandi ubona yuko bagiye banabigaragaza cyane gose bakerekana ko ngene Rukinzo muri aka kanya iri yitegurira higanwa kandi ukabibona yuko no ku musaruro vraiment Rukinzo muri aka kanya umusaruro uri kirerekana so umusaruro mubi cyane gose rero niho mvuga ati na Muzinga turashaka kuyitegura no munsi tugasanga irikiri twara neza tukaza kwa tubona ishaka kuza kugwana miguri hejuru nameje kuvuga za Musongati za Flambeau du Centre n'izindi kwa kuza kugwanira titre ego ni Rukinzo ngo tuko turabivuga ni Rukinzo nayo igiye guhura na Interstar ni Interstar equipe twavuga emblématique ma equipe hani wacu mu Burundi nayo nyene twavuga yuko muri ibi bihe itari mu bihe vyiza ariko ni Rukinzo nayo nyene yoba igiye koroherwa muri aka kanya mu guhura na Interstar kubgawe ubona gute Rukinzo kwana igiye guhana n'umugwa wa Flambeau na Interstar murantunga neza ko Rukinzo hano arashaka koroherwa waje kuvuga ngo ni equipe iri emblématique mu gwa Interstar ariko kuno munsi tuje kuraba nibaza ko niveau ya Interstar na niveau ya Rukinzo ni niveau zitangana kubwanje nibaza yuko hano umugwa Rukinzo turavye uko uriko muri no myaka iheze kuntu uri kwitwara nibaza ko uraza kwaworoherwa cyane n'umugwa ariko ugiye kubiraba ni Rukinzo amanota 3 ya mbere igiye kuyeronka muri journée ya gatatu ariko ni na Interstar muri aka kanya ikinyote ni ndavuga uno munsi turi kuri journée ya gatatu nibaza yuko nawo womara journée zine utsindwa ntibiba byerekana yuko uje kuba utangura vyaheze vyarangiza uza kurangiza uri mu kaza canyuma canke cakangahe naje kwa nanga kararo ku mugwa Arsenal ngira ngo abakunzi ba Arsenal babizi si misi yose tangwe championnat neza uza kuyirangiza neza urashaka kwitangura neza ukayeza nabi nkuko bishoboka ukayitangura neza ukayeza neza ubwo rero sinaze ko twoblaminga umugwa wa Rukinzo neza ko Rukinzo irikira twereka ikintu ishoboye nico ishobora gukora muri Primus League muri rusange ego ni kurundi ruhande ni umugwi wa Vision FC ugiye guhura na equipe ya Olympic Star ni Vision FC muri aka kanya tubona yuko ni Vision FC elan nziza ugiye kuraba inyuma y'igugwa ryawo n'abahungu babiri bakina mu ntamba mu rugamba twovuga yuko ni Vision FC igiye koroherwa muri iyi match na Burundi Sport Dynamique bambe na Olympic Star Vision FC igiye kwa ikina n'umugwa Olympic Star umugwi ariko rigaragaza cyane gose uravye na Vision equipe twitwa ko ari shasha naho atari shasha komtere ariko ubona yuko iri mu buryo bwinshi muri cyane uri kuraraba ama equipe dusanganye hani wacu mu Burundi uno munsi ni Vision FC nibaza ko yaje kwigira n'intango nziza ifise inkino zibiri maze gutsinda ifise amanota agera kuri 6 nibaza yuko kuza kwa ihure n'umugwa Olympic Star tuba turaraba umenga nivyo ni Vision burya turetse no kuvuga turiko turaraba ni Vision nshasha uno munsi igiye kwa ihura n'umugwa Olympic Star nibaza yuko umaze kuba umenyereye ni Vision izokwakira ni Olympic Star izokwakira ni Olympic Star izokwakira niho hantu rero haje kwa habikiwa ko nibaza ko ku kibuga umuco aho umugwa Olympic Star usanzwe wakirira biragoye cyane kugenda wijaje ngo ndaza koroherwa ubona yuko ali Olympic Star mbere iri imbere ya Vision muri kano kanya ubona yuko ari Vision ifisa amanota 6 ngo bagiye kuvuga ni Olympic Star muri aka kanya ifisa amanota 7 Vision n'umwana ugiye kuraba n'umwana ariko n'umwana afise uburyo bwinshi n'umwana ugiye kuraba n'umwana ari kumwe na coach Paris n'umwana ari mu uburyo bwinshi nabwo butegura iki ni bute ni ama entraînement ari efficace ni kwa kuntu kwa gutegura abakinyi ni kwa gushira
gushiramo uburyo mu bintu vyankenerwa ni gutegura imatch bigenda gute ugiye kubona itsinda ibitsindo byinshi muri ino misi yeze yego rero nibaza yuko kuba bagiye guha bahura n'umugwa wa Olympique Stars nibaza ko batogenda bijeje kuko Olympique Stars bagiye kuba bayisanga imuhira ku kibuga umuco nibaza yuko ugiye kuba usanga umugwa wa Olympique Stars imuhira n'akazi gakomeye cyane nasi no kubesha rero nibaza yuko abasore ba Paris ba Vision Football Club ntibogenda bijeje ko bagiye kubona bagiye guhura n'umugwa Olympique Stars biboneka neza yuko basanzwe bari imbere y'iwabo inkino zibiri bamaze gutsinda baganganya rumwe mu gihe umugwa Vision basanzwe bafise intsinzi zibiri rero nibaza yuko ruzorukino rwiza ariko ku rundi ruhande nibaza yuko amahirwe menshi afise umugwa Olympique Stars ku rundi ruhande n'urukino ruzohuza Messager Ngozi na equipe ya Aigle Noir ni equipe ya Aigle Noir muri aka kanya ifise intsinzi zitatu mu match zitatu nyene imaze gukina ni Messager Ngozi muri aka kanya nayo nyene ifise intsinzi igera kuri imwe na match imwe imaze kunganya eske ni uriko uraraba elan turiko turabona ko Aigle Noir muri aka kanya ni Aigle Noir turavye precision yagiye igira turavye match za mbere zitatu ifisemo intsinzi zitatu ni Messager Ngozi yo bigiye guhagarika Aigle Noir muri aka kanya gushikana ayo manota 3 kwiza amanota twavuga 12 mu nkino zine nyene tugiye kuraba mu bintu biranga umugwi professionnellement parlant umugwa Aigle Noir nibaza ko uza mu kibanza ca mbere ngaho mu gice cy'u Burundi ukungene wubatse structure y'umugwi byose kuva hasi gushika hejuru ni equipe ifise ama academy ni equipe ifise navuga kila kitu mu bijanye n'umugwi wipanze neza no musi ni nawo uri mu kibanza ca mbere n'amanota agera kuri 9 nuvuga ngo ni nkino zitatu kuri zitatu intsinzi zitatu mu nkino zitatu bagiye kubahura n'umugwa Messager Ngozi ufise amanota 4 muri aka kanya yego intsinzi imwe no kunganya kumwe sinibaza yuko turavye uko ibintu byifashe si Messager Ngozi ari mbi ariko n'urukino rukomeye cyane sinoza kwavuga ngo ni Aigle Noir ifise amahirwe 100% ariko amahirwe menshi arafise umugwa Aigle Noir nibaza ko turashobora kurangiza ino weekend Aigle Noir ifise amanota agera kuri 12 kubwawe ni Aigle Noir muri aka kanya aya ma equipe twita yuko ari mu Burundi yasumbya niveau canke ni Aigle Noir iri focus cyane gose kuri Champions League sinavuga ngo yasumbya niveau mugabo turavye ukungene yubatse Aigle Noir tuba turaba nuko twokwifuza ko iyindi migwi yo kubaho antukaneza ko kurabira akaroro keza kuri Aigle Noir atari kintu kibi ugiye kuraba ni na Aigle Noir isohora abakinyi benshi bajana mu ntamba mu rugamba na n'umuyobozi wa Vision yavuye muri Aigle Noir tuba tuvuga ngo ama equipe afashwe neza nimba umwana afashwe neza no kuvuga ko na papa afashwe neza nazo yuko umugwa Aigle Noir no musi ni imwe mu equipe novuga ko afashwe neza hano mu gice cy'u Burundi bagiye ko bahura n'ivyo no mu gukomeye muga si Messager Ngozi tuba turabona yacagiye yaza kuba itwara Primus League uno musi ngo ije muri Big 4 iraza kuba bava ngo ni gupambana irapambana ngo ngize kuba ije muri Big 4 kwa igiye kuba ihorana n'ivyo na Aigle Noir ako kantu kuko ari mu gukomeye nikaza kubura mugasi nibaza yuko kubwanje ikiboneka cyane nuko Aigle Noir ari ifise amahirwe menshi turangiza no weekend tubana amanota 12 kuri 12 kubwawe niki nimvo iyaha ituma Messager Ngozi muri aka kanya itirika iraboneka imbere itariko iraboneka muri top 4 bon nibaza ko umugwa Messager Ngozi warigeze kuba nawo uri mu bihe byiza cyane gose ifashwe neza ibayeho neza bwaye ko ari uburyo bwa bwaragabanutse umugwi wa Messager Ngozi oya sinshaka kuvuga sinzi uburyo ukungene bumeze sinzi aho bwava sinzi no musabuva mugabe ico nshatse kuvuga nuko turibuka neza ko hari gihe Messager Ngozi yigeze kwa ifashwe neza ari umwe mu migwi ifashwe neza tutigira twumva ikibazo n'umunsi n'umwe kiri mu mugwa Messager Ngozi mugo no musi sinaza yuko niveau bariko ari cyo kimwe na niveau twari dusana tubaziko rero utwo twose turaza kwa twafecta ariko kandi na Messager Ngozi yigeze kubifise abakinyi bakomakomeye cyane yari ifise ndetse yaragura ariko kandi no muri n'indani mu mugwa yari sanzwe ifise abakinyi bameze neza cyane no musi sinaza ko equipe ya Messager Ngozi ari yindi twaza kwa duharura ko même equipe niyo tuba dusanzwe tuzi rero ivyo byose biraza kuba byafecta equipe muri rusange bikaza kuba bituma tutaza kuba twishira hamwe no ku rugero rumwe n'umugwa Aigle Noir mugabo simvuze ko bidashobora kuba batsinda Aigle Noir ko ni equipe ikomeye cyane akwanya ibigafise nibaza ko
izo bari match nziza antwe neza ko nimwe mu afishe ameze neza havuye mu gwa Musongati na Vitaro ni afishe kandi nibaza ko izo imeze neza ariko nibaza ko n'umugwi wa Burundi Sport Dynamique muri aka kanya na Muzinga ugiye kuraba ama envergure ubona yuko equipe iri muri equipe top 4 na equipe iri mu ya nyuma ikeneye kuraba kumwe nihindura ibintu nayo nyene nibaza ko bari afishe nziza kubera ugiye kuraba umugwi wa nyuma hajyanye niyo imigwi ya nyuma nikunda gutera ubwoba cyane imigwi imbere kubera imigwi ya nyuma uvuga ati jewe n'ubundi ntaco nera sineza ko aragerezwa kugerageza uko bishoboka kose sinaza ko aragira kuri niveau yo kuvuga ngo ntaco nera kumva turacari hafi ivyo twoza kwivuga tubonye nka Fazale irangiye minute ifashe neza ndiwa ko hari umugwi witwa Magalang Boys bigeze kurangiza Fazale nibaza yuko niba barafise amanota menshi barafise amanota 3 niba barafise menshi rero nibaza yuko ntiharagera igihe cyuko Burundi Sport Dynamique baza kwihebura ariko ni afishe nziza ku rundi ruhande ko Muzinga navuze yuko ishaka kwerekana yuko igarutse muri Primus League ishaka kugira hishitse rero kuza kuhabona n'umugwa Burundi Sport Dynamique nawe ni ikintu ciza muga afishe nibaza nziza cyane Message Ngozi Aigle Noir Musongati ndetse n'umugwa Vitaro Football Club neza ko izo nizo afishe buri muntu wese azoba akeneye kuraba ndibaza ko umuntu yorangiriza ku rukino rero nko ko bivuga yama equipe ari muri Lanterne Rouge nkuko dukunze kubivuga ni Burundi Green Maize equipe shasha iriko kuduga muri Première Division na Ngozi City muri aka kanya ni equipe zitako zerekana ibintu byinshi aho Ngozi City muri aka kanya ifise inota rimwe mu nkino zitatu imaze gukina ni na Burundi Green Maize ifise kuvuga amanota ubusa agera ku busa mu nkino zibiri maze gukina ko irafise urukino rw'Irana utashoboye gukina na Bumamuru ubona yuko ari Green Maize equipe shasha ni Ngozi City equipe twita ko imenyereye ihiganwa urabona yuko muri aka kanya bakazoba ari Green Maize yakira Ngozi City ni Ngozi City igiye guhindura ibintu ikarondera amanota 3 kuri equipe twita yuko iri facile uravye kumenyera kwigana Ngozi City sinshasha muri Primus League ariko ni Green Maize ari shasha muri kano kanya Green Maize ni shasha muri kano kanya gusa akantu waje kuvuga ngo ifise amanota agera kuri ubusa mugabo irafise urukino rw'ikirarane n'ivyo bazoza ko bakina n'umugwa Bumamuru nubwo nibaza yuko nahone amahirwe atari menshi cyane sinobiziza ngo bazoca baronka amanota 3 kuri Bumamuru mugabo bagiye kubahura n'umugwa wa Ngozi City mu mwaka weze twabona yuko umenga yavuye mu cica ca kabiri ije mu cica ca mbere ishaka guhindura ifise ishaka ryinshi ifise ishaka tubona ari equipe iteranye ubwoba mugo no musi intango sinaza ko ari ya ntango twabonanye mu mwaka weze ko bagiye kuba bahura na Burundi Green Maize naza ko hano turashobora kwizera yuko bashobora kugira ico bahinduye na cyane cyane yuko ni equipe yo ari nshasha mu gihe Ngozi City bya no mwaka weze Ngozi City nitwayifata nka equipe nshasha ko ni Ngozi City yari isanzwe imenyereye igano rya Primus League ni Ngozi City igiye kuba ihura n'umugwa Message Ngozi biba biboneka ko ni derby ikomeye cyane nko mwaka weze hoho twabona yuko yashaka no kudomina cyane Message Ngozi rero no musi sinaza ko igize intango nziza kuri no musi igiye ko ihura n'umugwa Burundi Green Maize sinaza ko irashiramo ingufu nivyo ariko si ya niveau tusantimenyereye ko nako tutumenyera ko mwaka weze gusa amahirwe irafize imbere ya Burundi Green Maize ego akaba ari aha turangirije iki kiganiro cacu nk'abandi bashimiye mwebwe mwariko muradukurikirana shimira na mugenzi wanje twafashanyije gushikiriza kino kiganiro Jules Boris ndabashimiye ndagushimiye cyane nanje Darlene ndashimiye bariko baradukurikirana abakunzi ba Look Sports abakunzi ba Look Media muri rusange twifurize kugira impera nziza zindwi twifurize kuzogira ibihe byiza na cyane ku bakunzi ba sport ku mugabane wa Burayi hazo hari inkino imigwi ya Arsenal zori kirakina na Nottingham Forest hari derby Manchester Manchester United ndetse na Manchester City maze n'imista itorohewe rero nibaza yuko en tout cas ku bakunzi ba sport twizera neza ko muzogira ibihe byiza twifurize kugira amahoro amagara ndetse amafaranga yego naho butaha